Halo Leute, nizere ko meze neza. Uburenga ndabereke uburyo ushobora gufata ifarine nyene muzinye tugura nyene mu isoko ukayigira ikivunde cankwe ikirobeke ya ukayisonka igira nyene ubugari nyene. Urabona ko ngaho ndaberetse turafise indimu, turafise ni farine. So cambere cyo twafashe tufata dushira amazi ku mbabura bakazuyaza amadoje amazi yeje kuba kazuyaca dufata ya farine tushiramwe indani turayivuguta turabivangatiranye nyene turabigira nyene nk'umusuru nyene bira nk'umusuru nyene turabivanga hamacha dusubiza kumbabura. Hama tumaze gusubiza kumbabura utangura gucumba turasonga turasonga kugira ngo bibashe kwegerana bibashe kuba ubugari nyene burya bw'ikivunde bw'ikirobeke. Murabizi na kwin kagari kiwacu ni kaba karyoshe. Umva rero abantu babibaza yuko ifarine ndashobora kuva nk'ubugari irava nk'ubugari nyene nkuko nyene ko ndabibereka nyene nawe nyene mu nkurikirane ku nyene hama muheze muzobigerageze murabe. So ntimwibagire ko yuko twasizemo n'indimu ngahe ndani aho twakanyemo n'akadimu nyene mwabibonye ko twabikanyemo. So ariko ngare butangwe gufatanya ure bwafatanye rero tutangura kubega reka ndabatemwa karirimbo reka satura kavuga kubugari reka mbege kubugari kukuwa ucumye n'umuvyeyi wa twese. So nzi kugeraho nyene rero murantunga ako nyene karimbo niko nzi kugeraho nyene. Umva rero mubandanye mudushikira. So watwe duhejeje kubukora na Sandrine, mwakoze kunkurikirana, mubandanye musharinga eshabaho, mubandanye mu followinga ku account yanje yose murayazi namwe muri bwa nyene muri bwa rukundo. Nawapenda sana, thank you. Ikitibagwa na commentaire kawe tubari cyo keneye tukwereke.